Mwaramutse neza mahoro neza. uno musi muri kano gatondo twabagendeye hari ico mwifuje kudushikiriza, ariko imbere ya byose mwotubwira akazina kanyu. Ego nkaba nitwa Imana Clovis. Hama murubatse murabasore? Ashe ndi umusore. Uno musi mwifuje kutuganiriza niki cabateye uno musi kumva yuko mwoshobora kutuganiriza kuri uno musi? Jewe nifuje kubaganiriza kuko narabakurikiranye igihe kitari gito, ngene nkurikirana ibiganiro byanyu. Hari byinshi byangiye bingirira akamaro, ariko hari kimwe nanashimye guhagarara ko kugira ngo ndabashimire nongere nshimire ibyo nagiye nkurikirana byangirira akamaro. Ahagana he canke ni he mwoba mwaradusanze canke mwaradukurikiraniye kugira ngo mushobore kuza mushima Imana ku byiza yabakoreye? Okay. Mbere harabo twagiye tugendana abasore bari muri navuga mu ivuga butumwa ryanyu, bakantumira bamwe kugira ngo tuze gusangira ibyiza. Hari bamwe bagiye banshira mu magroupe ya WhatsApp ku biganiro bigiye bihaca. Hari groupe yitwa ngo umuntu muzima, nakurikiranye ibitari bike, inyigisho zagiye zihaca nyinshi nagenda zikurikirana kabisa, nyinshi zangiriye zingira akamaro. Haraheze igihe kitari gito, ariko iyo groupe ya WhatsApp hoba haheze nk'imyaka 3 ndayigiyemo, ariko inyigisho zo nazikurikiranye kuva kera. Nize nyigisho zoba zinkora mutima zoba zarabafashije bituma mwipfuza kudushingira intahe cyane no gushimira Imana kuri ibyo byiza yabakoreye? Okay. Hama nyamukuru mvuze nko kuri groupe ya WhatsApp ivuga ngo umuntu muzima, hari ibyigisho byinshi bigenda bihaca, bitubwira ukuntu umuntu yogenda arabungabunga amagara yiwe. Narije muzi yuko n'abarundi bagenda bivuga ngo amagara n'amazi aseseka nibayore. Hari ibintu byinshi rero abantu bagenda bakora mu kutamenya, kabisa abantu hari ibyo bakora mu kutamenya n'ibindi bakora babizi kuko ngira sinzi uburyo baba bagombye kubifatamo. Navyo rero ibyo biganiro byinshi byagiye bihaca ngaho. Ariko mwe muri mu babishize mu ngiro, none igihe mutanguye kubishira mu bikorwa mukabishira mu ngiro byabamariye iki? Okay, notanga nk'akarorero nk'icyo nagiye nshira mu ngiro kigaragara kandi noshinga ko intahe ati iki kintu kabisa cyarangiriye akamaro ku rwego rwo hejuru kandi rukomeye. Nk'akarorero notanga akarorero nko kunywa amazi. Hari uburyo benshi tugiye tubona babikora, sinzi harabikora ku kutamenya cyangwa kuba bikora ku kamenyero ku buryo babona abandi babikora cyangwa muhiri wabo bose babikora, cyangwa bavutse babona bikoga uko bagacha babibaza ati nkeka ariko bikorwa ko nk'umwana muto akuza abona mama wiwe ahejeje kurya agacha kubita nk'urukombe rw'amazi na papa wiwe, umwana muto acavuga ati nuko bikorwa. Mw'ico gihe rero ndashaka kuvuga yuko ari mu buryo bwo kutamenya baba ko birakogwamo. N'abandi babikora babizi bakavuga ati nta kundi ndana numva nyotewe nuko. Okay, rero jewe iki kintu cyo kunywa amazi ndagishingira intahe kuko cyangira akamaro kanini. Ndibuka najewe ntarabimenya, nashobora nko kurya mpegeye kurya nkacyanwa nk'amazi, nk'igikombe cy'amazi umuntu abanyotewe byinshi, ariko ndaza kuvuga uburyo kandi ndiko ndabikora mu rutonde rwiza atanyuta igene ifata no gura mpegeye kurya. Okay, rero mw'ico gihe nashobora nko kunywa nk'amazi, nashobora nko gufungura nkacyanwa n'amazi, ariko hari imisi mike ugacha kumva imisonga mu nda, kumva imisonga mu nda kabisa. No kuvuga iki, maze kugena nkurikirana ibiganiro nagiye nsanga ku buryo bagiye bavyigisha, nagiye nsanga iyo misonga umuntu agenda yumva aheje nko gufungura cyangwa aheze iminota mike aheje gufungura, yo biterwa nuko agenda afata aheje gufungura cyakubita nk'ikombe by'amazi gutyo urutonde ruri muri mene ubwo buryo. Ndavyumva muzo nyigisho cyo ndafata rero intumbero nziza yo kuyanwa ku rugero rwiza, nagiye ndavyumva mu nyigisho zitandukanye. Haraho nagiye numva bavuga ati urugero rwiza rwo kunywa amazi byiza uyafata 30 minutes ava yuko uza gufungura, nko kakarero uza gufungura 13h midi 13h midi 30 ukabunyoye y'amazi yawe. Anatanda baranyigeze kumva kandi bavuga ati byiza
umuntu akivyuka mu gatondo ka kare ufata ukazinduka ukanywa amazi mbere vyiza vyoba vyiza utaranibrosa utaranibrosa yuko ariho uburyo bwiza bwo kunywa amazi ngendana n'amazi muri mirongo rutonde nagenda kubwire nta misonga nigeze sura kumva guhera ico gihe vraiment sivyo gusa vyinava nakunda nko nkameneka nk'umutwe numva ndamenetse umutwe kabisa no kuvuga jewe haraheze iyo myaka guhera iyo myaka yose nabaye imyaka irenga 5 sindigera meneka umutwe nta musonga ndigera numva nta kabazo nta kagorana kamwe vraiment ndigera ngira nico rero ndashobora kugishingira nta yuko ivyo ntari bizima yari bizima cyane kuva aho mutanguriye kuyafata cyane cyane nk'ayo mazi kiretse iyo misonga gusa nta bindi byabafashije nko mu mubiri woshobora kubwira bariko baradukurikirana. Ego murakoze cyane ni byinshi nk'ubu dufate ego apare y'ivyo nakubwiye yuko umuntu yashobora kunywa amazi akumva araribwa agiye nko gufungura akaca yumva imisonga akaribwa akameneka umutwe si ivyo gusa je kuva ntangoye kandi kunywa amazi ku rugero rwiza kw'imyaka yose sindigera mfata n'ikintu cya malaria sinzire yuko nayo sindagira ubushakashatsi yuko bari mu yubakingana malaria asobanura ko imbere mutaragira ubwo rutonde mwaragwara malaria kenshi. Ego naragwaye malaria naragwara malaria nubwo katari kenshi muga guhera ico gihe vraiment sindigera ngira n'imibirangira kabisa ariko sindigera ngira ico kibazo. Ego apare yuko wumva amazi afise akamaro kenshi cyane atuma kandi urumva n'abasada mu mubiri baguma bakomeye urumva kabisa urumva yarandinze uburyo bwose. Ego ni nk'ivyo. None se abo mubana n'inshuti bobo ntaco urababwira kuri iyo ngingo cyane bitewe nuko nawe byabagiriye akamaro? Okay, abo tubana bamwe kabisa narababwiye kandi bamwe baravyumva. Mbere hari umwe na bamwe bagenda bavuga yuko ivyo bintu ari vyiza ubwo rutonde ari rwiza kandi noneho je baramenyereye barabizi yuko ntashobora nko kunywa amazi mpegiye gufungura n'ubikoze noneho nk'ubu nkaje nta n'ukinyumvira ko ngompe nk'amazi mpegiye gufungura ntibayatereka urumva bakubonye bo ntibaca kare niho henshi usanga bazanye ifungurwa baca bashiraho n'amazi ariko bakubonye ntayo bashira. Oya kabisa nagira mvuge rero hari ikintu navuze mu buryo umuntu adashaka kugira inyota ariko arafungura hari abavuga ati ndi nigana cyane ndizente ati cangira inyota je nagiye nsanga nayanyoye kuri rwa rutonde rwiza nibura nayanyoye 30 minutes avaye ko nza gufungura ntanyo hageze kujya gufungura nta irya nyota ntiza koza beshi rero bo bikora muri meno rutonde nayanyota iza kuza kubera iki baba basanzwe nk'umunsi wose waheze batigize banwa amazi hanyuma bagira gufungura naho rero naya mataka cyakama gose bagira gufungura umva bakinyota ikiza muwe iyo bayanyoye imbere y'igihe bitanze imbere yo kuyanwa nta yanyota ntiyari kuza beshi n'icyo rero cyavuga ati bariko bagize gufungura baca bumva inyota ariko je ndayanyoye kuri rugero rwiza nkayanwa imbere yo kufungura bica bigenda neza n'igihe ndiko ndafungura nta nyota isakoza. Yego numva ko ku bantu banywa amazi ku rutonde rwiza ijya nyota iza kubitewe nuko atarutonde bafise rwiza rwo kunywa amazi. Mbega kandi igihe mutanguye kuyafata mu mara byagenze gute kuko bivugwa ko no mu n'amazi afasha mara kuko abantu benshi bagira za constipation zitandukanye wowe iyo yanyoye wumva gute umerewe gute mu nda? Okay murakoze cyane Frima mpigiye kunywa amazi ndumva umutekano mwinshi uravuze kuri constipation hari abantu benshi kandi ngiye numva iyo tugiye tuganira aho ngo ndakunda kugira constipation wagerageza no kumubaza aturanywa amazi ati nigikombe ugenda kimane n'intambara uca wumva muri icyo gihe yuko ikibazo ari cyo nyine kandi noneho nagiye nkurikirana abantu benshi niyo bagiye kwa muganga ugasanga muganga agiye ababwira ati genda unywa amazi indwara runaka yose muganga akagenda murungika kunywa amazi mw'icyo gihe rero naciye mpora kandi nibaza ati none yuko muganga akunda kubarungika kunywa amazi iyo bagwaye nka constipation za hemorrhoide n'iki benshi usanga babarungika nka hemorrhoide kandi barakunda kubarungika kunywa amazi burya rero cyampora nibaza ati none iyo umuntu anywa amazi
umuganga atarinze kuyamwandikira mw'icyo gihe ntumva yuko yoba yirinze cyambona sanga nace ni nyinshi usanga yuko byo bari byo koko iyo umuntu ari karayanwa atarinze kugwara yoba ariko yirinda ahubwo za ndwara zoza mu nyuma ariko benshi baza kuyanwa ari uko bagize bamaze kuyabandikira bamaze kugwara rero byo bavyiza yuko umuntu yogenda yanwa atari uko yagwaye kugira ngo yirinde izo zindi ndwara zose twagiye tugandondagura murakoze muri rusangi nikihe kintu nyamukuru mwohimiriza bariko barabakurikirana batitaho cyane cyane kunywa amazi cyane no gushira mu ngiro ibyigisho inyigisho zica ku muntu muzima niki wo bahimiriza abo bantu batandukanye bariko barabakurikirana yego murakoze hama je kenshi niyo ngiye kuri petit bezo ndibuka turi nk'abanyeshure bana zigiye indwara zigiye indwara bahagararamo abagarso no kuvuga iyo duhagaze uko nkabona nk'umuntu agize couleur ya urine isa ukundi kuntu cyamvuga ati ntavyo mubwira muganda avuga ati ku mutima utu umuntu ndakwiye kujya kumwigisha nabonye ntanwa amazi kuko bica byigaragaza birigaragaza iyo ugiye kuri petit bezo no kuvuga urine ziza zifise iyindi couleur bigaragara yuko atu umuntu higera afata amazi nubwo biba yafata ngira bihurira nko kuri byo kujya nyine urumva ko bica bibangamira amafyigo n'uruhago cyane gose narige yuko mw'icyo gihe nayo kumvuga ati iyo mbonye umuntu azanye ikurere ndumva ngize umuhati bwo kuvuga ati wewe bunwa amazi kuko uri kurononera amafyigo uri kurayaruhisha kuko amafyigo iyo ukunda no kunywa amazi urayorohereza mu buryo bwo gusohora imyanda iyo utayanwa naho ari yaranje agasohora ya myanda mu uri kurayaruhisha kandi nayo uri kurayaruhisha uragira ikibazo gikomeye narige nayo ari bihimba bikomeye ku muntu cyane gose bituma iyo yagwaye atangura kugira ikibazo gikomeye yego niyo mpamvu namwe iyo mubiko muvuga ko iyo mugeze muri irinoire wumva nyine wo bigisha yego numva no bigisha kuko ucyumubona ku mutima na hano ni ati umuntu ndashavuga ati umuntu numupagani ntanwa amazi niko ndashavuga ati umuntu kweri kubatanwa amazi kandi birambabaje kuko ari karigirira nabi bimwe bidasanzwe yego rero naciye numva ngize umuhati wo kuvuga ati aba bantu ndakwiye kubahanura bakazabanwa amazi bakaraba impinduka nabo bazashinga intahe ku kintu gito ni ibintu twe tunatomboje yuko ntagugwa nayo twivomera biroroshe nico gituma ngira ibintu byagusa benshi barakunda kubisuzugura ibintu byagusa abantu barakunda kubisuzugura ntibakunda kubiha agaciro n'amazi ni ikintu kiboneka cyane mu ngaha mu gihugu cyacu yego nico rero batumirira none abahanura ntibirigwe barayanwa ariko muganga yabandikiye kandi bategereza kuyanwa ku rutonde rwiza bonyene bakiprograma yego kabisa nk'icyo nagomba nyene abariko baradukurikirana mu bibutse urutonde rwiza rwo kuyanwa cyane cyane mwamwe mwakoresheje bwabafashije kugira ngo mushobore kuba mwarakizwe indwara nyinshi ndetse mwarikingiye n'izindi nyinshi zitandukanye yego hama no kuvuga urutonde je nkunda gukoresha nk'ibyuka nk'ibyuka mu gatondo naho basize atakana kimwe ndafata cyane ntara ni brosa ndanywa amazi nk'ibikombe bibiri by'amazi imbere ko mfata kandi kantu nkarinda iminota 30 kwihera yahera rero nkabona gufata akandi kantu hanyuma kandi hageze ko ufata ifunguro za saa sita nkayanwa naho nkanwa igikombe cyane mbona icyo gihe ntarusakanya kuko yanwa icyo gihe saa sita nkaca ngenda nkayanwa nkafungura muga nkarindira amasaha 3 aheze nkabona kuza gusura kandi kunwa bya bindi hama ku mugoroba naho iyo ntashye mvuye ku mirimo haba nko ku ishure cyangwa ku bindi bikorwa ndashobora nko kuyanwa nka 18h cyangwa 19h nkasura nkanwa nk'ikombe kimwe yego nkabona kwiryamira amahoro yego murakoze cyane none bajya abantu mu gatondo bavuga ngo aratera iseseme mwe nta seseme ryabateye byabagendeye gute mu kibitangura ukibitangura kabisa no kugira umara igikombe kimwe ntivyoroshe ariko umaze kubimenyera aho utabikoze urumva ntiworoherwa umaze kubimenyera ahubwo araryoshe gusumba
mu gutarabimenyera hariho n'umuntu akubwira ati jewe n'igikombe kimwe n'ikiyiko nko mu gatondo ho urumva hari n'abantu bavuga ati kubera atani ikintu burashira mu nda ore n'umwe yamenyereye kugira ante kuyanwa akojeje ingi atakintu urashira mu nda bisigura yuko anwa amazi ari uko yarizene ari uko ari ariko rero iyo umaze kubimenyera naho bimeze neza yego kabisa urumva mwari hase mwaramenyereje nashaka nyene abumva nyene gukora abantu banga kuyanongora ateri seseme ngo niki bimeze mwebwe mwobabwira mwabigenje gute kugira mushinyirize canke mu bishobore gucamo ku buryo ubunye mumva ko mutayanyoye ahubwo ari kibazo. Okay, icyambere cyo nihaye n'icyatumye ndabikomeza narankiye couleur umuntu agiye kuri petit besoin ikunda kuza ati couleur en fait nk'ubu dufate nk'akarorero urazi yuko nk'akarorero amazi akoreshwa mu isuku mu kumesa mugira nte tuko turajya mu bundi burorero busanzwe ku kamaro k'amazi akoreshwa mu isuku mu kumesa mu kugira nte arakoreshwa cyane mu buryo bw'isuku uwundi muhinga cyanyigisha ati no mu mubiri naho cyawumva ku kuntu bayafasha abantu bakoresha mu isuku mu gukoropa mu kugira nte mu kumesura niki acambwira ati none mu mubiri naho raba igemi cyafu umuntu asohora ingene ingana iyo umuntu atanwa amazi rero kugira ngo agire isuku naho mu mubiri jere cyamura navuga ati iyo ndiko nasohora ibicafu igemi cyafu yabaye myinshi ndavijya kurera cyane intumbero rero cyane objectif ati jewe nanjye ikurere ndayanse ndasi guhera ntabwo kwanye ikurere umuntu asohora ari kuri petit besoin niho rero guca mbandanya mvuga ati sinzigira ndasi kuguza mbone ikurere bare byangira akamaro kenshi nk'icyo cyabiteye yego rero ndumva ko murakoze cyane kubona mwitanze mugashima Imana mushinga n'intahe kubyiza yabakoreye mwakuye ku mbuga zitandukanye z'abagorozi ari nk'umuntu muzima n'izindi rero sinzi ko mufise akajambo kanyuma ko kubarira abariko barabakurikirana kubyiza mwahakuye munabahimiriza kumbure gukurikirana izo nyigisho. Icyambere nkomanza gushima ndashimiye aba bantu bitanga batiziganya mu kwigisha abantu narijya atari inyungu zabo babarondera buryo nagenda kubwire ibintu aba bantu nahubwo nasanze ari abakozi b'Imana kuko bobo nta mahera barondera nukugira ngo gusa ishaka ry'Imana riranguke kuri bo nibyo nagenda yibona henshi yego nagenda yibona mu buryo babikoramo hari benshi burya benshi babivyaza umusaruro ibiryo bwo kuvuza abantu no kuvura abantu no kubigisha irongera inyungu bindasanzwe ariko bo nagiye nsa nico kintu cyambere nshima nagiye nsanga nta nyungu babironderamo nukugira gusa nyine umuntu abaye muzima nkuko group yabo bayise nugira ngo umuntu agira amagara meza abone n'ukuri ko cy'Imana ameze neza afise amagara meza nico kintu cyambere nshima nongera kandi ndabashimira hama hari kindi no icyo nahamagariye abantu nukuvuga wewe utikunze cyangwa udakunze ubuzima bwawe nta wundi azobukunda icyo bikoze gusa izi nyinshi zirahaca wowe nawe ugafata ingingo kuko umuntu niwe yifatira ingingo ubwiwe sabavye biwe siki umuntu niwe nyine yifatira ubwiwe ingingo kuko niwe ego niwe abona uko akashobora niwe ubuzima bwiwe niwe buraho rero icyo notumira abandi niki nuko basi omwe afuma bwatereka ndabigerageza ndaye ibintu bavuga ko rukuri nawe azobona uburyo bwo azoronka uburyo bukandi buza gushingira ntabandi no kubigisha yego nicyo natumira abandi bakunda amagara yabo nico kabisa murakoze nawe yego Thank you.